Ndabahaye ikaze inshuti namwe bakunzi ba televiziyo yanyu BTV, kaze muri ano makuru twabateguriye kuri uno wa kane. Mu nkundire ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi buca akwiza umwaka arahiye kurongora Uburundi, ishirahamwe gisaba abarundi guhindira ingendo kugira bashike ku iterambere rirama, baremesheje ikiganiro kubamenyesha amakuru kubijanye n'ubutunzi. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Haracibonekeza ibinogo mu mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura bitazibiye, ivyo biteye ingorane abatari bake. Nayo umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu asaba impunzi zikiri mu makungu guhunguka mu gihugu cy'u Burundi kuko atangorane zikihari. Desire Sindihebura nije ngoma ndabashikirize ano makuru, ndabaramutse nongere ndabaha ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'ubutunzi. Mu gihe umwaka buca urangira, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arahiye kurongora Uburundi, ishirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo ryaremesheje ikiganiro kubamenyesha amakuru kuri uno wa kane kugira agire icavuze. Faustin Ndikumana kuvyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yiyemeje akirahira kubijanye n'ubutunzi. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Darcy. Na migambi nyayo yashizweho na leta kugira ngo bashire mu ngiro ikivugo cy'umukuru w'igihugu, aho yavuga ko akeneye ko umuntu wose w'umurundi wogira ico utamira ndetse umufuko wese ukagira amahera. Ivyo vyavuzwe kuri uyu wa kane na Faustin Ndikumana arongo ishirahamwe Parseme gishinzwe gukangurira abarundi guhindura ingendo, mu gihe yariko aratanga umwiyuhezo w'umwaka umwe kuvaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashingwa amabanga yo kurongora Uburundi. Barashiraho iyo strategy yo kwishikira, kandi urumva ikindi naco nshenja kuri ibijya yavuze, ucuvuga uti mu bisanzwe niyo strategy kugira uyishireho ucuhera aho ugeze. Nk'ubu leta yagiza ko yaragize itadiri, no kuvuga uvuze ko ati umwe wose uronka amafaranga, sivyo? Umufuko wose umwe wose uronka cyo funga umufuko wose ari amafaranga. Ubitanguye abadafungura ari bangahe? Igarita ni ikigiriyo ico cigwa nyene. Abadafungura ni bangahe? Uzoshaka kuba bageze kuraba mu kigero cy'umwaka uyu. Ni ya logique ariko navuga hajya administration ni by'ikikora havuze umwe wose ufungure, nuko hari idafungura, none idafungura ingana gute? Faustin Ndikumana arasaba leta kugira ibishoboka byose kugira ubutunzi bw'igihugu ushore kwisununura, navyo ngo ntivyoshoboka mu gihe amafaranga leta ikoresha atadugije bimwe biboneka mu bisata by'inyubako nk'amabarabara, ibitaro, ibibuga by'umupira byo kwakira inkino mpuzamakungu, hamwe no kubaka igisagara ca Gitega arico kigize umugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Ni biri muri vya bikorwa vya leta tegeza kubaka. Bimwe tuvuga tuti umva ngo bandi bwakira kama miliyari n'amamiliyari, urumva naye mashuri kuyekipa ivyo bitaro vyubake mu makomine yose, yama barabara, yama pont, yama stade, ni ibintu byose dukeneye infrastructure. Ko ni bitaro biri mu nyubako, nanavuze ni nyubako azo kugira ikisagara ca Gitega kibe nk'intuze capitale politique, izindi nyubako zo gukora bazijemwo stade yihuta kugira twakira inkino mpuzamakungu. Nivyo ro byinshi bikenewe. Ibyo tubira binumva ni byinshi kandi amahera ni menshi. Ugatusanga ya budget y'ubu ntitweretse ko ari budget yabaye nini dororance kugira ihindura ibintu uravye budget yahahora. Urongoye Parseme yasabye ko abashikiranganje ba leta y'u Burundi gukora bivuye inyuma kugira bafashe ishigwa mu ngiro y'imigambi umukuru w'igihugu yihaye, aho kurungika abavugizi babo kuko aribo bazi neza integuro n'ishigwa mu ngiro y'iyo migambi ya leta. Bijanye na rodovabilité kwaruka abashikiranganje bazo barumva yuko aribo bajejwe gutegura guca bo operationaliza ayo masa akihuta kandi bakaza kuyasigura. Nico gituma tuvuga tuti twebwe turavira rodovabilité y'umushikiranganje nibiki
twifuza dusabye leta yuko atakiganiro cyosubira kuremeshwa n'abavugizi. Naho biruko Faustin Ndikumana yashimiye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano ku ngingo yafashe yo kwegeranya amakori ku makomine hamwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire ukuntu buriko burakora bukunagura imigenderanire n'amakungu. Gushimangira ubumenyi bw'abakozi b'ibigo Istebu, Ijebu, Croix Rouge n'igipolisi kijejwe kugwanya ibiza hamwe n'abakozi bo mu bushikiranganje bwo gushikikirana nibyo byatumye ishira hamwe OIM ritunganya uruganda mu bijanye n'indonda bihugu. Ivyo rero ngo bizofasha mu ntumbero yuko abarundi baronka amakuru akwiye kubijanye n'ico gisata. Jessica Karene Ingabire. Mwijambo ry'ikazi rwose rukiye ishanke mpuzamakungu OIM, Michael Asima yashikirije mu kugura ibikorwa by'uruganda rwo kwigisha gukoresha neza amakuru ajanye n'ikirere hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Yavuze ko izo nyigisho ziri mu mugambi wo gushigikira no gukomeza ubumenyi bwo gufasha impunzi z'abarundi ziko zirahunguka kuronka hakiri kare uburaro, isindimwa, amazi n'ibindi. Izo nyigisho zikaba zifatiye gukomeza ubumenyi bw'abari mu bisata vya leta ku makuru ajanye no gutororokanya, gushingura, gukoresha no gutanga amakuru no gushiraho ikarata z'uturere dutandukanye. Umwe mariko bararonswa izo nyigisho akavuga ko mu byo biteze harimo gukora neza kandi bigiye kubafasha kuko baronkejwe inyigisho ari benshi. Ico twiteze nuko nitwagera kuheza tukava ngaha, tuzova ngaha tushobora kuzohora tuza turegeranya amakuru yose yerekeye ikirere, tugashobora gucapa ikarata imeze neza yerekana ibyaho twakoreye atana kimwe dusize. Intambamye twahora tugira nuko abari babizi batari benshi, wasanga ari bake n'ababizi ugasanga hariho utwo batanonosoye cyane. Ubu rero twiteze yuko zova ngaha tubizi kandi ubu baduturi na benshi, twiteze ko tuzoshobora gufasha ikigo cacu ku buryo bose zigera basubira kubura ubibafasha. Mugenzi we asanzwe akorera ikigo Ijebu akavuga ko kuri uyu munsi hariho icamaze kunguka. No musi kubijanye no kumenya amakuru ajanye n'ivyo ikirere bihindagurika ukungene bigenda muri systeme batwigishije bitwa ngo GIS, twarose ubumenyi mu cerekeye cyane kumenya iyo systeme ibikoresho izokoresha kugira ngo tuze turaraba ahantu hagiye harahura n'impanuka na karorero, kuko iyo systeme batubwiye ko irimo ibintu byinshi. Hanyuma gushika rero kuri no saha novuga ko namaze kumenya ibintu bimwe by'ibikoresho tuzokoresha mu kugira ngo dushike kuri iryo hangiro ryo kumenya mbega ni hehe hahuye n'impanuka, ni hehe hariko harava nk'impunzi. Izo nyigisho zikaba zifashwe mu mugongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urwego rw'igihugu rwo gukinga ibiza, zikazoba kandi mu ntara zitatu z'u Burundi arizo Bujumbura, Gitega na Muyinga. Jessica Karene Ingabire, tugukenguruke kuri iyo nkuru wadutohoreje mu bijanye no kuyunguruza. Haracibonekeza ibinogo mu mabarabara amwe makuru ndetse n'amato hano mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo binogo uretse ko bitera ubwoba abiyunguruza n'amakinga hamwe n'amatukutuku mu gihe hari bitoroshe kwiyunguruza muri no minsi mu gisagara ca Bujumbura, bamwe mu banyagihugu twavuganye bavuga yuko bibatera ingorane. Naho biruko haraho ivyo binogo bimaze gukorwa. Ni nkuru tubaza Ange Negrita Irakoze. Hamwe muho twaciye hibonekeza ivyo binogo ni nko kwibarabara ryitiriwe Melchior Ndadaye rija ku kibuga c'indege ugeze hafi yaho bita kuri ya Globu umanuka. Ico kinogo nticorohereje abunguruza abantu n'amakinga canke tukutuku, aho nituvuze utomoto duto bita jokuki kubera hari uruja n'uruza rwinshi. Ahandi hibonekeza ikinogo ni hafi y'ishure Stella Matutina hamwe na KCB Bank. Amakuru twakuye aho ico kinogo giteye ubwoba cane abana biga kuri iryo shure. Ico kinogo nyene mu masaha y'ijoro abagenda n'amaguru bama bakiguyemwo kuko kiri munsi y'igiti kandi hakaba hatabona. Ibindi binogo bibiri vyibonekeza neza na neza ku mafer rouge ari mu kibanza citiriwe ukwikukira Place de l'Independance, harimwo imicafu batayemwo, kimwe muri ivyo kirimwo n'amazi mabi asa n'ayateze. Uretse mu gisagara hagati no mu
makartier ivyo binogo birahari. Nko muri zone ya Nyakabiga kwibarabara rya 4 haribonekeza ibinogo bibiri vyegeranye, kimwe kizibije ibiti. Turero twovuga nitwobumara nkuko muri zone ya Nyakabiga abene gihugu twavuganye baremeza ko haheze ukwezi ibinogo bimwe bimwe bizibiwe co kimwe no muri zone ya Bwiza. Ange Negrita irakoze, nawe tugukengurukire mu bijanye no guhungura impunzi zahungiye mu bihugu bibanyi by'u Burundi basabwa gutahuka kuko mu Burundi umutekano ukwiye. Ivyo bisabwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Giruve Nirakobuca, akaba yabisavye mu gihe hari impunzi zari zahungiye mu gihugu ca Kongo baheruka gutahuka hari kuri uyu wa gatatu. Ni nkuru tubaza Niki Ciza. Abarundi bahungiye mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo babayeho nabi kuko ngo bashobora kumara amezi 4 bataronswa imfashanyo, bigasaba ko baja guca ingero kugira baronke ico bafungura. Twapokera haheze amezi n'inzara ikatwica, twahora twirirwa imurenge gukorera amafaranga kugira ngo turonke icyabana bajya. Twagenda kuri imurenge bakaduhereza ivyo kurya. Iyumva neza cyane umunezero uranyisha numva ku mutima takuno bivuga. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere n'umutekano Gervais Ndirakobuca asaba abarundi bose bahunze gutahuka kugira bubake igihugu cabo. Nibatahuke bose kuko turiteguriye kubakira mu mahoro n'umutekano, baze guterera agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu cabirarutse, maze tugwanirize hamwe umwansi dusigaranye umwe rudende ari wo mwansi w'ubukene. Abarundi bahungiye muri Kongo Iharanira Demokrasiya bakaba baba mu makambi ya Rusenda na Marindi. Niki Ciza urakenuye. Amatati arenga 600 niyo yatatuwe kuva ishirahamwe mpuzamakungu ONI bifatikanije n'ibisata vyayo nka ONIFAM bitanguye inyigisho zo kwigisha abene gihugu ibijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba. Uruganda rwari rumaze imisi 3 ruhuza abakoze ivyo vyigwa ndetse n'abavyize, rukaba rwarangiye kuri uno wa 4. Ni nkuru tubaza Arlette Mugisha. Inyuma y'imisi 3 heze abahurikiye mu mugambi wo gutatura amatati no kuyatorera inyishu bidaciye mu ngimba bari mu ruganda rwo kurabira hamwe ivyaranguwe muri uwo mugambi. Umwe mu bitavye ubwo ruganda Jean Duwimana, umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Bururi, yatumenyesheje ko barose akaryo keza ko kurabira hamwe ivyo baranguye kuri uwo mugambi. Cabaye igihe kiza urugamba rwiza aho twakoranye kugira ngo turabe ico twashitse ko kuva mu mwaka 2018 gushika ku mwaka 2020, kuko niho turiko turasuzuma aho tugejeje isemo. Twarose uburyo bwiza bwo kuraba ivyo twaranguye. Rero mu byo twaranguye twasanze isemo turigejeje kure, kuko twasanze twegeranije mu gihugu tumaze gutorera inyishu ibibazo bya bene gihugu bidaciye mu ngimba amatati ashika 6,788. Marie Nijimbere, umukangurira amahoro wo mu ntara ya Rutana, ati nikabaye akaryo kisuzumwa gusa ngo bararose n'inyigisho kuri uwo mugambi. Bararose inyigisho zo gutatura amatati bidaciye mu ntambara. Twararose inyigisho zijanye no guhuza abene gihugu iyo bagize ingorane imigwi itandukanye. Twararose inyigisho zo gukoresha ibiganiro arizo twita dialogue communautaire. Nizo nanone twabonye zizoshimikira ko kugira ngo uwo mugambi uteruje imbere. Izo nyigisho rero ngo zikaba zatumye umwe wese abona uruhara rwiwe mu gutsimbataza uwo mugambi w'amahoro. Mwese twarabonye uruhara rw'umwe wese, kuko misanzwe umugambi turiko turakora uriko urashibwa mu ngiro n'ubushikanganje bw'intwari hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Rero twararavye umwe wese uruhara afise muri uwo mugambi, turavyibukanya. Turi uruhara rw'ubushikanganje bw'intwari hagati mu gihugu n'umutekano, kuko nibo ruri kwisonga mu gushibwa mu ngiro y'uwo mugambi. Turibukanya uruhara rw'abakangurira amahoro, turibukanya n'uruhara
aba parapsychosocial aba bafasha abantu ibintu byaba bagize ibibazo ko ibibazo baciyemwo kuko ambavuye gutora ikibazo urasanga ibyo yakiyemwo byaramu teye ikibazo muri we ugasanga keneye umuntu aza kumwunganira akamufasha akamutunganya kuyasubire kurema no gushira umutima mu nda turaraba n'uruhara rw'aba parajuriste ashobora kudufasha bakafasha mu gihe tuba dukeneye kuraba ivy'amategeko n'ibindi no gufasha kugira ngo izo bintu bize bitungane. Urwo ruganda rukaba ruzorangira ku munsi w'ejo rukaba rwatunganijwe n'amashirahamwe mpuzamakungu atandukanye Onifame, Pinide, OIM bishigikiwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano. Arlete Mugisha nawe urakenuye ni no kuri iyo nkuru tushe turangiriza kwa makuru twari twateguye kubashikiriza kuri uno wa kane. Reka nshimire bimwe by'umwihariko mwebwe mwafashe akanya ko kuyakurikirana, abandi nshimiye ni bagenzanje bamfashije kuyegeranya. Nshimiye Jessica Kareni Ngabire yarayahagarikiye na Claude Nduwimana ari mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Arno niyo mungere. Desire Sindihebura nije ndabashikirije, ndabifurije kugira ijoro ryiza mwese murakoze.